Nongeye kubaramutsa mwebwe mwese mudukurikirana kuri runo rubuga rwa B-Info News, ndabaha nikaze muri kino kiganiro cyanditse kwibanda ku mirongo y'urugamba. Henshi hariko haravugwa byinshi bigiye bitandukanye, ariko turaza kwibanda cyane kubiko birabera muri Bunagana muzi yuko ariho abasikari b'igihugu cy'u Rwanda bahungiye inyuma yuko babonye ko mu gisagara ca Goma na Bukavu atamaragamo bahafise. Ibi bikaba vyabaye inyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta y'u Rwanda basinye amasezerano cyane yo gukura ingabo z'u Rwanda mu gihugu cha Kongo. Sivyo gusa mwa kino kiganiro turaza kuganira ku nkuru iri kiravugwa cyane ndetse yanagaragaye ku mbuga ngukana bumenyi, aho abene gihugu bariko bararaswa ngaha muri Rumangabo, baraswa n'izinyama z'igihugu cy'u Rwanda zibategera zibambura ivyo baba bafise, ndetse abene gihugu batari bake kandi bakaba bariko baranyuruzwa cyane muri ibi bice vyafashwe n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ubu tuvugana Uvira yamaze gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, ndavuga yafashwe ku mbuga ngurukana bumenyi no mu vyipfuzo yamaze gufatwa, ariko mu buryo bugaragara canke mu buryo buri physically ntabwo irafatwa. Intambara ziko ziravuza ubuhuha kuri no munsi w'igenekerezo rya 2023 kwezi kwa gatatu umwaka wa 2026, ni naho rino zina rya M23 ryavukiye kuri no tariki ku batabizi, kuko ni mouvement du 23 mars, c'est le 23 mars. Bose mucamo bitahura mukurikiranira ibijanye nano makuru hafi, ariko nubwo ari anniversaire cyangwa isabukuru y'iki kiroberi cyabaho cyavukiye, nivyabujiye ko FRDC ikomeza kubakiriza ku muriro, iranababaza cyane. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lucona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 66 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Uburyo bukomeye n'amakuru yizewe cyane cyo turahabwa n'abene gihugu, aho nuko mu gisagara ca Uvira abene gihugu baho baguma babona impinduka zo kwitegurira ibitero bikomeye, aho ingabo z'Uburundi ndetse n'ingabo za FRDC bariko baritegurira cyane urugamba. Iboneka neza yuko bo bagire offensive mu bice birimo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nk'uko amakuru yacu abivuga. Ndagusabe rero wihangane muri no mwanya muto cyane tugiye kubana mwa kino kiganiro, ufyonde subscribe nyamutarabikora kugira ngo tubandanye tubana neza, tubandanye duhana amakuru mwanya ku mwanya. Ndanashima cyane abantu bumviriza ikiganiro bakakimara, kuko iyo utakimaze biba bituma biboneka neza yuko message uba wayiciriye hagati. Ubundi bwo hari ibindi bikomeye tuba twavuze mu mpera z'ikiganiro, kandi tunababwira yuko abagomba kuja mu group yacu WhatsApp tubashiramo link muri commentaire ya mbere kugira ngo babandanye babona amakuru n'ibiganiro tubashiriramwo. Rero kubiba byaranze imengo y'urugamba twabicisha mu group yacu WhatsApp, kuko hari ibitemerewe ucisha muri ama YouTube channel, bikaba ngombwa ko tubacisha mu group yacu WhatsApp, kuko ntishobora gufata ikintu kiriko amaraso ugicishe ku rubuga rwa YouTube, ahubwo biba ngombwa ko tubicisha mu ma group yacu WhatsApp kugira ngo bikunde. Nuko muri kano kanya hari amakuru dufise numvuga yuko adasanzwe, aho muri Bunagana ibintu vyakomeye cyane. Bunagana na gace kari hafi y'igihugu cy'u Buganda, ariko ni ku rubibe, ni mu gace ka Kongo. Hari abasirikare baba officier ba M23 harimo abaganda n'abanyarwanda bagize hopri bava muri bino bisagara kari bibiri, Bukavu na Goma, baja ibunagana, byitwa yuko bahungiye mu gihugu cy'u Buganda. Ariko bamaze kuhashika nuko Ubuganda bwahise bugara umupaka kugira ngo abo basirikare n'aba officier batari bake ntibinjire mu gihugu cy'u Buganda nkuko amakuru yacu abivuga. Rero abo ba officier umunsi wejo baciye bakora inama novuga yuko idasanzwe, inama rukokoma yo kwiga uburyo
bashobora kwikura hano hantu. Niko guca bavuga ati murabona yuko Ubuganda bwatwugaranye, u Rwanda nako ntituri bujeyo kuko bizoba ari ibintu bibi cyane. Rero bisa nuko bana ba officier n'abasirikare b'u Rwanda batereranye kuko babuze iyo bava niyo baje. Rero mu makuru dufise nuko abo officier miyo nama bakoze bashobora gutanguza ibitero bikomeye canke gutanguza imigwano ku gihugu cy'u Rwanda, kubera ko ari naco cabarungisi, kandi bikaba bisa nuko Ubuganda nabwo bwamaze kubatera. Nino nkuru y'abasikari bari Bunagana, ibintu vyakomeye cyane. Tuzakomeza tubibatoreze tumenye ukuri n'ibintu bizoherera muri rusange. Aya ni makuru dufise nuko mu gisagara ca Uvira ndetse no mu micungararo imyiteguro y'abasirikare no gutegura ibikoresho bikomakomeye ikomeza gutunganywa. Biboneka neza yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bariko baritegurira ikintu kidasanzwe, ndetse vyatumye abo muri coalition y'inyeshamba bagira ubwoba bagatitira. Abene gihugu baba muri ubwo buce bwa Uvira baravuga yuko ivyo babonesha amaso bisa nuko inyeshamba bagiye kuzirindimura mu buryo budasanzwe, kubera ko imyiteguro iri kirakogwa ni idasanzwe. Rero tuzokomeza tubabwire uko ibintu bimeze, uko vyifashe. Murabizi ko mutigera mutuburana inkuru nimwe, tuhari kubwanyu kugira ngo mushobore kumenya vyinshi tugenda turabaha. Twari twababwiye kujanye n'ikibazo inyeshamba z'u Rwanda ziko zirateza ngaha muri Bunagana. Twari twakibabwiye muri Bunagana kuri no munsi mu bucagucago niho inyeshamba z'u Rwanda zatera ambuscade abene igihugu bari mu modoka maze zikabarasa zikabambura ivyo bafise. Ivyo bitangwe kwibonekeza inyuma yuko bibonekanye canke ibitangajwe yuko leta y'u Rwanda yoba igiye gukura ingabo zago mu gihugu ca Kongo. Ari nayo mpamvu zino nyeshamba z'u Rwanda ziko ziravuga ati reka tugire ico ducikanye, kuko inyuma yo gusahura abantu babateye amambiscade hamaze kunyuruzwa n'abantu benshi batari bake n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Biboneka neza yuko ubusuma nabwone buriko buragwira cyane, ari gere rya nyuma kuri izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Abanyagihugu batari bake bariko baricwa, abandi bariko baranyuruzwa n'izi nyeshamba ku buryo abene igihugu baho bariko barasaba leta ya Kongo kugira icikoze kari kugira ngo ibintu nibikomeze kononekara, zino nyeshamba nizikomeze kwiha inkumbi hano ku butaka bwa Kongo nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ayandi makuru nababwiye nuko M23 yamaze gufatwa n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. M23 igafatirwa ku mbuga ngurukana bumenyi gusa, ahandi ho kuri tere batazi neza yuko zino nyeshamba z'u Rwanda zamaze gucika intege, zamaze gucika inkokora, kuko biramaze kuboneka yuko atangatege bagifise uko bariko barakubitwa mu mbavu zose, ko barakubitwa mu kiduga no mu kimanuka. Mugabo kuri za mbuga ngurukana bumenyi z'igihugu cy'u Rwanda ho baramaze gufata igisagara ca Buvira nkuko biriko biratangazwa. Ndagenda batangariza yuko muri Buvira hatuje, umutekano uri mu minwe igisagara ca FARDC ingabo z'u Burundi ndetse n'abasikare b'abacancuro Black Water, aba mercenaires baba bahari kugira ngo bashobore kwasika security yo muri kino gisagara nkuko nabibabwiye. Rero abakomeza gufatisha Uvira ku munwa ariko mu buryo bugaragara tayo barafata ni gukomeza kwidigadiga, kuko biraboneka neza yuko ibintu bitoroshe. Rero singuve ko barambira cyangwa ndababwire vyinshi imbere yuko ndababwira ibijanye nino tariki turi kumwe no munsi. Inyeshamba z'u Rwanda ziratitiye, abariko baratanga mohare ngo Uvira sugerejwe, nuvuga yuko ariko buri cyo bakora cyangwa ari gutanga mohare aho idakenewe, kuko abari ku mirongo y'urugamba bo nyene baravyivugira, kandi biragaragara yuko n'inzara ibarembeje atagihembo bakironka. Rero nitwo bitaka umwanya, ariko abari ku mirongo y'urugamba bo yo bumvise iyo inyeshamba ziko ziravuga ibintu nk'ibi ndibaza barafata kanya bakitwengera. Rero mwa kino kiganiro mu kukirangiza uno musi twengerezo rya 23 ukwezi kwa gatatu, M23 yavuze kuri ino tariki zino abono batwadise b'u Rwanda bavuze kuri ino tariki nyene twiko turavuga. Rero Mouvement du 23 mars nuno musi yavutse. Abadokurikirana mwumva M23 mukumva umengo ni ibiharuro vyoroshe, nino tariki yavutse bivuye bo batangaje bavuga yuko byavuye ku masezerano bari basinyaniye na leta ya Kongo, ariko ntiyabishira mu ngiro. Biba ngombwa yuko ano masezerano
bayaviora ku mpande za leta bahita bavyura uno muhari kuri ino tariki. Rero ino tariki turi kumwe ni tariki idasanzwe ku buzima bwa Kongo kubera ko niho havuka ikiroberi mpuzamahanga kiza kwica bene gihugu ciba n'ubutare bw'abakongomani. Reka rero ndabike banure kumbure tuza gukomeza kubana mu biganiro bigufi nk'ibi aho tuza kubana mu busisanguzi bukomakomeye bw'uno munsi, ariko singende ntashimiye cyane vyimva mutima mwebwe mwese mumviriza ibiganiro vyacu mukabimara. Ni ibintu vy'iteka n'ibintu vyiza cyane, turabishima kandi turabikenguruka abakomeza gusharinga, abakora bameza kugira like ibiganiro vyacu, n'abakomeza gufyonda subscribe nabo turabashimira cyane. Rero reka ndabike bande kumbure turagiko turakora muri condition zitari nziza kubera ko ikibazo ca technique nibikunda turaza kongera tubabwire ukungene ibintu vyifashe muri rusange. Bye bye.